Ndakuramukije cyane. Uyu munsi cyako tuganira ku kintu bita failure disease canke ingwara yo kunanirwa. Failure disease ni iki? Ni kwa kundi umuntu aja ngaho akiyakira nkaho umenga kuba atari ko atera imbere canke kudatera imbere canke kuba atari ko atera imbere ni umugabane wiwe. Wanashima agashiraho n'ibintu ashobora gusigurira abantu vyerekana impamvu atari ko atera imbere. Gutyo akiyakira akabona neza yuko kuba atari ko atera imbere ari ibintu bisiguritse. Bamwe baravuga yuko ataho byoca ngo batera imbere kubera ni waba batanumwe yigize atera imbere, bagashiraho imigare yuko uvuka ku nkende ugapfa wurira ibiti. Abandi nabo bakavuga ati twebwe iwacu nta muntu numwe yigize yiga, nta numwe yigize yiga ngo agere kure, kubw'ivyo ntaho byoca nanje ngo nige ngere kure. Abandi bakavuga ati papa ntiyigize atera imbere, mama ntiyigize atera imbere, kubw'ivyo nanje ntaho byoca ngo ntera imbere. Kubw'ivyo uwo muntu akabaho azi neza yuko gutera imbere atari umugabane wiwe, akiyakira kuko agashiraho n'ibintu bisiguritse vyerekana yuko birumvikana ko atari ko atera imbere. Ariko ikintu abantu mwene aba bibagira nuko hari abandi bantu bashobora kuba baraciye mu bihe nk'ibyo bariko bacamwo canke bafise kahise canke inkuru isa niyo bariko baracamwo, ariko bo babirengeye, bateye imbere baranagera kure. Abandi bize amashure menshi baragera kure tuzi mu kibano canke mu bihugu dusanzwe tubamwo. Kubw'ivyo ntibashake kubona neza yuko ata mpamvu n'imwe umuntu atakwiye gutera imbere, ata kibazo na kimwe umuntu atorengera ngo atere imbere, ahubwo bakicara bakabona yuko kuba atari ko atera imbere ari umugabane wiwe. Niyo munsi muri ino video naguteguriye ibintu bitatu canke bine abantu benshi bitwaza nk'ivyitwazo vyerekana yuko kuba batotera imbere canke ko batera imbere byumvikana canke kudatera imbere canke kuba korananirwa ari umugabane wiwabo, kugira ngo wowe nanje tubimenye bikunde ukuntu urusha kubibona hama tubigwanye canke twige ukuntu twobirengera. Ico ngusabye gusa no kugumana nanje kuva ku ntango gushaka kumenya ino video. Nimba uri mushasha ntibagire gushira kuri sabone kugira ngo wamuronka video ya kimisi yose iyo tuyashizeko. Wayi kaze. Ikintu ca mbere abantu benshi bafata nkaho kuba batotera imbere canke atari ko atera imbere byumvikana canke ari uburenganzira bwabo ni imyaka. Ico bita age exercises. Iki ni ikintu gikomeye cyane gituma abantu benshi basamara canke bakerekana yuko badakwiye kugera kuri ibi canke biriya kubera imyaka. Bamwe bavuga yuko bakiri bato, ugasanga umuntu araho ntababaza umutwe wiwe canke nta nguvu nyinshi akoresha cyane kugira ngo ahindure ubuzima canke batera imbere, yitwaje yuko akiri muto azoba aratera imbere. Ata muntu atera imbere agifise imyaka 25 canke 22. Abantu bateye imbere bose bateye imbere bamatsiko bafise imyaka 35 40 kuduga. Umva akiyakira akabona neza yuko kuba atari ko atera imbere canke kuba atotera imbere birasiguritse, aracari muto. Ariko kibagira yuko hari abantu bashitse ku myaka nk'iyo afise ari abamiliyoneri, canke hari n'abandi bantu bageze ku myaka nk'iyo afise ari abantu bagikomeye cyane mu ma institution atandukanye, mu bisata bitandukanye canke wanashima ne mu gihugu. Kubw'ivyo akabona neza yuko we akiri muto atakibazo azoba aratera imbere. Abandi nabo bakitwaza yuko bakuze cyane. Umuntu akavuga ati je mfise imyaka 40 45 50 bumva sinoshobora kwiga ururimi rushasha, sinoshobora kwiga ubumenyi bushasha ubu canke buriya, ndakuze ndabirengeye. Ariko akibagira yuko umuntu kuba inkomezi z'umuntu zigenda gushika ku myaka 80 canke irenga. Hari abarenze imyaka 80 bagifise inkomezi zo gukora ibintu bitandukanye. Kubw'ivyo akanirwa kwibaza nimba iyo nanirwa gukora ikintu akunda kw'iyo myaka kikamutwara nk'imyaka 2 canke 3, nimba ari ubumenyi bushasha yiga akabwiga nk'imyaka 2 canke 3, hama imyaka 20 canke 30 isigaye akayibaha nezerewe kubaho ariko akora ibyo akunda, nta kubaho yicuza avuga ati iyo nza kuvyiga biba biko biramfasha kuri nosaha. Abantu mwe ntaba bakwiye kuraba imyaka bafise mu buryo bwiza. Ukwiye kuraba imyaka ufise ukayiraba mu buryo bwiza, ntubone yuko ukuze cyane canke urengeye kwiga ibi canke biriya canke umenye bushasha, ahubwo urabe ibikenewe ukeneye gukora kuno mwanya, urabe indoto wamye wifuza gushikako, izo washize kushime, hama izo wifuza gushikako ubandanye ushiraho imigambi n'amaprograme y'ukuntu wozishikako kugira ngo urushize gushika ku byo wifuza. Kuko abashakashatsi benshi barerekana yuko ibice byinshi by'abantu bicuza canke bababara cyane mu bihe vya nyuma by'ubuzima bwabo ni mu gihe batashoboye gukora ibyo bategeza gukora canke ibyo bifuzaga gukora batigeze babikora bitwaje ibi canke biriya. Kubw'ivyo ukwiye kuraba imyaka yawe mu buryo bwiza, ukaraba imyaka yawe, ukaraba ibyo ushaka gukora n'ibyo wamye wifuza gukora, hamwe kabana ubishikako. Icya kabiri, shira umwanya mwinshi mu myanya yawe mu gukora ibyo ukunda, mu gukora ibyo wamye wifuza gushikako, kugira ngo urushirize kunezerwa mu gihe uri kurakora ibyo wifuza canke ibyo wamye wifuza gushikako. Ikindi kintu gituma abantu benshi
bafata nkaho kudatera imbere canke kuba atari kuratera imbere n'uburenganzira bwawe ni ukwigereranya n'abandi haba bakabona ko bo badashoboye, icyo bita intelligence exercises. Iki ni kibazo abantu benshi bahurirako, bashobora kuba batavyerekana ariko abantu benshi barikengera. Abantu benshi bakora amakosa abiri, irya mbere ni ukwishira hasi bakabona yuko badashoboye, banakare bashoboye canke nakare bashoboye. Icya kabiri ni gukengera ubushobozi bw'abandi bantu, bakabona ko uwe ari washoboye gusa abandi bantu badashoboye. Kubona rero ko udashoboye ari abandi bantu bonyine bashoboye bituma wishira hasi, bituma ubona ko ibintu kanaka atabishoboye canke utoshobora gushaka ku rugero kanaka, gutyo ukaba urahejeje kwiyica ukibona yuko birahagije, ivyo urimo birakwiye, ntacyo wokora cyane ngo kirengaho uri kurakora kubw'ibyo ukwiye kubaho mu buzima nk'ubwo nyene. Ukibagira yuko icyakamaro si ukugira ubwenge bwinshi cyangwa ubumenyi bwinshi cyane, ahubwo ikintu cy'akamaro ni ukumenya ubwo bumenyi ufise canke ibyo uzi uri kurabikoresha gute, nuko kuntu uri kurakoresha ibyo nyene usanzwe ufise mu buryo bwunguka, kuko buri muntu wese ni icabwenge mu muce kanaka. Wewe aho ufise ikintu ushoboye cyane, ufise ikintu uzi cyane kandi abantu banashima bakuzi ko bakwizeyeko, kubw'ibyo ico nyene wogikoresha cyotuma ushika kure cyane gusumba kwikengera ukabona neza yuko atacu ushoboye nakari washoboye wenyene. Hari ibyo gukora rero kugira ngo ikibazo nk'iki tugikemure, ni ukubona yuko dushoboye, ni ukureka kwikengera, tukabona nuko tukamenya neza yuko igikenewe atari kugira ubwenge bwinshi cyangwa kugira ubumenyi bwinshi cyane, ahubwo ari gukoresha neza ubwo bumenyi nyene dusanzwe dufise, ubwo bwenge nyene dusanzwe dufise akaba aribwo dukoresha mu buryo bwunguka, ukareka kubona ko abandi bantu barenze cyane gusumba wewe. Icya kabiri kwe gukora ni ukwama wibutsa kenshi yuko ushoboye, ukibwira muri wewe ati ndashoboye gukora vyinshi birenze nibi ndiko nakora. Kubw'ivyo ivyo bituma ubwenge bwawe ukabura ubwenge bwawe, ukabona neza ko hari ibindi bintu byinshi, ukanarondera inzira wocamo kugira ngo ukore vyinshi canke ushike ku bintu byinshi cyane birengeye ivyo uri kurakora. Ikindi kintu abantu benshi bafata nk'ivyitwazo vyerekana yuko kuba bateko batera imbere canke kudatera imbere vyumvikana, bakabifata nkaho ari umugabane wawe no kugira amagara make. Mu bisanzwe buri muntu aba yifuza kugira amagara meza, ariko kubw'imvo itatuvuyeko hari igihe bishika amagara akadukika, tukivuza tukagerageza wanashima tukaja ku badokiteri bakomeye, ariko bikanka ko dukira, bikaba ngombwa yuko iyo ngwara canke ico kibazo tubana naco. Ivyo rero bamwe bashobora kuvyakira neza bikoroha ukuntu babana navyo, abandi bikagora kwakira, bigatuma babona yuko ubuzima bwawe buhagaze. Wanashima za ndoto bari basanzwe bafise, wa mwete wo gukora cyane bakawuhagarika, bakabona yuko ubuzima bwawe burangiye, atakuntu na kumwe bokora cyane kubera amagara yawe ameze uko kuntu ameze. Ariko bakibagira yuko hari abandi bantu bafise amagara make wanashima gusumba nayo bafise, canke bafise ikibazo gikomeye cyane gusumba n'icyo bafise, ariko bo bakora cyane, bariko babaranya babaho ubuzima bwabo bashika ku ndoto zabo nk'abandi bose basanzwe. Aha hari ibintu ukwiye gukora mu gihe umaze kubona yuko ufise amagara make canke hari ikintu kiguteye ikibazo gifatiye ku magara yawe, no kwakira uko ibintu bimeze, ukitwararika, ukumvira impanuro z'abaganga, hama ukabaho ubuzima bwawe, ukiyubara kuba umuntu yamari dodoma kubw'amagara yiwe. Abantu batagufata nk'uwo bita chronic complainer, ni kuvuga wa muntu yama imwanya wose afise imyidodombo. Shima uko amagara yawe yifashe, ntamuvyakire, ariko bandanye ubaho. Ntiwemere kuguma ufise ubwoba bw'amagara yawe make, ahubwo ushiri intege n'ivyumviro byawe cyane kubyo tumumera neza, kubyo tuma amagara yawe amera neza, mu kwifata neza, mu gufungura neza bihagije, mu gukora imyimenyerezo ngororamubiri kugira ngo amagara yawe arushize kwama ameze neza. Hanyuma ubandanye ukora ukurikirana indoto zawe kugira ngo ubeho bwa buzima wifuzaga kubamwo kuva kera. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanje kuva ku ntango gushaka mpera ni video. Ndibaza ino video yagize iki kumariye. Nongera nkutumigira partage kugira ngo ishikire abandi.